Nkuko umukuru w'igihugu yabivuze kare mu ijambo yadushikirije, umutahe wa mbere ntwebwe nyene. Abajene benshi ntaco bariko barakora, biyumvira yuko badafise uburyo bwo kubikora. Ariko uburyo buriho ubwa mbere kuba dufise amagara, hanyuma tukashobora kwiyumvira tutabaye ibimuga vyo mu mutwe ngo tube ibidebire, kadufise ubwenge ushobora kwiyumvira ugapanga ikintu kagikora. Uwo n'umutahe wa mbere. Ikintu dusabwa gusa nuko twemera tugakura amaboko mu muzu. Hari abajene benshi bifuza kuronka mugabo batarushe, batavunitse. Ugasanga umubwiye ati mfasha iki ngo biraruhisha ngo biragoye. Ivyo vyumviro nivyo bikwiye kutuvamwo, tukumva yuko ataco tushobora kuronka tutavunitse tutarushe. Rero nkuko basokuru babivuze ngo ushaka umubira abirakuya. Ni muri ubwo buryo rero ntera kamo abajene mbere n'abantu bakuze kugira ngo twumve yuko nitwakora nituzobura ibidutunga, nizobitunga imiryango yacu, tuzobura n'ibishobora guteza imbere igihugu cacu. Ni akamo kugira ngo dukore amaboko mu muzu nkuko umukuru w'igihugu yabivuze, dukore umwe wese arashobora kwiyumvira ikintu, hanyuma apartisho ciyumviro ciwe agashobora kukivyaza umusaruro. Ni imodoka ifise imoteri imwe ni electric, nayo ni ni hybrid. Uburyo bwo kuragendesha guhera ntarara mu nzira cyangwa utasi ukacanga canke uri kuri electric bateri kaba fede uganye n'urugendo bagize ukabandanya na moteri exactement ça. Ikinga nacyo ni Baje muyiteye futayaki kandi yavuye hari iri kiragenda ni hasagire ribasi tu neguti ani wewe cyangwa baguhaye revi kondoga makazu neko mega nisaka ani de kapo ni byo shaka kandi ko ipfuka mastika neza sikiranye yego kugira ngo tugende nk'igiteka ndagerageza kugira n'ubushakashatsi hirya no hino no kuri kaminuza twaragerageje gucukumbura kugira ngo tugire ibyo tumenya. Rero bijya turabikora ni fabrication mécanique bijya mwabonye na makinga twagwa n'umuyaga nkuba, velo electrique, ni ya moto yo mwabonye ni moto ifise amapine 4, mugabo ifise moteri ya essence, ariko nuko ifise n'ubundi bushobozi bwo gushobora gusubira inyuma butandukanye n'ubwandi mamoto asanzwe. Gakubita reverse. Ego. Hanyuma hariho n'akamodoka mwabonye twazanye twerekanye. Kajya kamodoka rero koko gafise imoteri zibiri, gashobora kugendesha igitoro gisanzwe essence canke kakagendeshwa umuyaga nkuba electric. Donc ni nakamodoka gashobora kudufasha kwiyunguruza tutenze koresha igitoro, hanyuma n'igihe bateri ishobora kuba igize intege nkeya urashobora kuca ukoresha essence usanzwe ufise urugendo ntiruhagarare canke ntucerego ku kazi. Ego.
nagize amahirwe uyu munsi yo kushobora kuganira no kuyaga n'umukuru w'igihugu hanyuma arashobora kumbaza ibibazo ndagerageza kumusigurira ivy'ijya modoka na bijya bintu mwabonye twaje kwerekana hano. Rero ikintu kimwe gusa twebwe twifuza ubumenyi twakoresheje jewe ndabufata ko ari ubumenyi bwo hasi nubwo mwebwe mwavuze ko ari ubumenyi buri hejuru ariko ku rugero rwo wanje ndabufata ko ari ubumenyi bwo hasi bugikeneye gukarishwa. Twebwe rero ikintu dusaba abarongozi b'igihugu na cyane cyane umukuru w'igihugu nuko yo dufasha kugira ngo ubumenyi dufise tubwungure ko ubundi dushobore kugenda kwiga hanze mu ma entreprise akomeye akora imiduga akora ibintu bijanye na bijya twakoze kugira ngo tugire ubumenyi burengeye ubwo dufise byo tubashisha kugira ngo dushobore gukora neza bijya bintu mwabonye twakoze. Ikindi naco tugiye kwiga ubwo bumenyi hanze tuzomenya na bijya vyuma mwabonye bijya bintu bikozwemo tumenye bijya vyuma bikozwe muki mu buhe butare bigenda gute komsa tugarutse ino turashobora kuca dusanga bwa butare tunabufise ngaha tugashobora rero kubukoresha kugira ngo dushobore kwikorera bijya byuma no kubihinguramwo ivyo bikoresho izo modoka ayo makinga ayo mamoto ugasanga rero igihugu kirashobora gutera imbere cyane gusumba igihe twogenda kuza turabigurira ivyuma tubigurira hanze kandi nkumbure ngaha hariho ubutare bishobora gukorwamo ubwo bumenyero bwo kumenya ngo icyuma gikoze muri ubutare iki cyuma gikoze muri ubutare ikima cyokora iki nubwo twobanza kugenda kwiga hanyuma rero tugashobora gukoresha ubutunzi bw'igihugu dufise hano mu buryo bwo kwiteza imbere igihugu no kwiteza imbere twebwe ubwacu n'imiryango yacu. Mwisi imbere nifuza ko umurundi wese ashobora kwiyunguruza bitamugoye. Urabona nk'ubu iki kibazo cy'ibitoro kiguma kikomera mirongo muhora muyibona ku ma station amabe yaguma duga. Icyifuzo canje nuko mu misi imbere twoshobora ngaha mu Burundi kwikorera twebwe nyene uburyo ibikoresho byo kwiyunguruza twebwe twikoreye tukabigura make kandi bikaba ari byo ngahi wacu byo binakomeye gusumba nabijya tugurira hanze. Ico nico cyifuzo cyanje ubwa mbere hanyuma nkifuza yuko muri uko guteza imbere uburyo bwo kwiyunguruza n'igihugu kirahotorera koyokwe tugashobora gutanga amakori tugashobora gutuma mbere n'ubutunzi bw'igihugu bwiyongera. Ego twebwe ibiro aho dukorera ibiro ni kuri Avenue de la Mitinga i Bujumbura inimero 10 ni en face ya building ABC ni impande ya radio Isanganiro aho niho dufise biro ariko ibi bikoresho turafise garage tanke atelier tubikoreramwo tukorera mu Ngagara quartier y'indwi ahantu kuri Église Anglicane plutôt Église Baptiste Libre muri rya rupangu niho dufise atelier dukoreramwo ibikoresho. Abifuza rero kutuvugisha abifuza kugira amakomande niho bodusanga. Nkuko umukuru w'igihugu yabivuze kare mu ijambo yadushikirije umutahe wa mbere ntwebwe nyene abajene benshi ntaco bariko barakora biyumvira yuko badafise uburyo bwo kubikora ariko uburyo buriho ubwa mbere kuba dufise amagara hanyuma tukaba dushobora kwiyumvira tutabaye ibimuga vyo mu mutwe ngo tube ibidebire kandi dufise ubwenge ushobora kwiyumvira ugapanga ikintu kagikora uwo n'umutahe wa mbere. Ikintu dusabwa gusa nuko twemera tugakura amaboko mu muzu. Hari abajene benshi bifuza kuronka mugabo batarushe batavunitse ugasanga umubwiye ati mfasha iki ngo biraruhisha ngo biragoye ivyo vyumviro nivyo bikwiye kutuvamwo tukumva yuko atacu tushobora kuronka tutavunitse tutarushe. Rero nkuko basokuru babivuze ngo ushaka umubira abirakuya ni muri ubwo buryo rero ntera kamo abajene mbere n'abantu bakuze kugira ngo twumve yuko nitwakora nituzobura ibidutunga nizobitunga imiryango yacu tuzobura n'ibishobora guteza imbere igihugu cacu. Ni akamo kugira ngo dukore amaboko mu muzu nkuko umukuru w'igihugu yabivuze dukore umwe wese arashobora kwiyumvira ikintu hanyuma
apartisho ciyumviro ciwe agashobora kukivyaza umusaruro. Irya moto twakoze ni moto igifise amapinane ariko imoteri yayo ifise ubushobozi bw'amasese 125 75 cc kuvuga ni imoteri ikomeye ifise ibitesi bitanu. Imoteri ni ya saniri reste ibindi byose ni twebwe twabikoze kuva hasi gushika hejuru. Rero kubera ko turanka uburyo bwo gukora ama moteri ngaha iwacu cyo gituma twitije ya moteri ya saniri ikomeye cyane yemewe. Imoteri ishobora gutwara ibiro 300 hakaja ko n'uwitwara urumva ko ishobora gutwara ibintu byinshi cyane. Rero iya moteri nta hamwe mu iki gihugu idashobora gushika. Bo hanyuma nko kuvyerekeye ijya kinga, irya kinga naryo ni kinga rikoreshwa umuyaga nkuba gusa. Rero kinga naryo bivanye n'imoteri washizemo ushaka gushamo moteri nini bivanye rero wewe na commande wagize. Ndakubaza nti ushaka kuzogenda ruguru cyangwa ushaka kuzokorera ngahe Bujumbura gusa ukaja tumenya imoteri tugushiriramo. Urugero rw'imoteri puissance y'imoteri waguze niyo idetermine amafaranga uzogura iryo kinga. Kushaka imoteri ifise puissance nini niko uri hamenshi. Rero biravana na wewe naho ushaka kurigendesha iryo kinga nkagushiramo imoteri ishobora gukora icyo ushaka byose. Turayaga ukambwira ati nshaka ikinga rimeze uko rishobora kugenda aha gushika aha byose birakunda. Ego bivana rero n'umufuko wawe icyo ushaka uragishikako. Ni kuvuga la puissance ya moteur niyo idetermine la vitesse na nivyo ushobora kwiremeka ivyo ushobora kwikorera. Ari nk'ibiro by'abanga ari nk'abantu ushobora gutwara nka 2 canke 3 urumva bivana rero niyo moteri washizemwo. Ego nka kujya urabona imoteri ya yivoitire nka TI ni moteri ya saniri plutôt ya saniri nyene canke imoteri ya fuso nibingana nico no kugenda nibingana no kwikorera ibintu nibingana. Hanyuma tugashobora kwiga ubumenyi busunze tugezemo kugira ngo mbere na bwa butari bwacu abone ko twamaze gutegeko